Mungkin memberi kepada Bapak TV visi kibazo kimwe nashaka kubaza n'umwanya mwabutu presenter dabuce na kiriku ndega nibande bandi bantu bari muri Pirimando ikindi kibazo kigira kabiri murapeze n'ama t-shirt abandi babakeneye ama t-shirt kuyambara boca bayakura hehe tubashimire cyane tunabageza kuba mwagize Pirimando nimuba urafise mama na papa bise nawe ukaba ufise umubare wigeze kubagira sinzi ko ufise umudamu mubana nyimba naho mwoba mubana vyarashitse ukava muhira bisigura yuko mama wawe atakiri mama wawe bisigura yuko papa wawe atakiri papa wawe nikunguruza ubuzima kubera ko twabivuze dushaka gukorera ikintu biraryoshe bifizo yarafashije kiriko kubera iki kiriko nawe atobira ingufu nawe afasha abandi kugira igikorwa bifizo yakoze kibandanye gishike no ku bandi kandi nta kibuza twigwa abantu bose tutayambara n'ubu turacyazifise ngerageze kumwunganira kuri icyo kibazo nibaza ko n'amabrand y'ahanze turayambara kandi tutaba tuzi na ba nyenezo tutaba atari ku nyungu z'igihugu none twobuzwa n'iki kwambara ikintu cyo ngaha iwacu turambara ibindi byinshi byo hanze rero isoko abarundi twiga ingeso yo kwishimira ibintu by'iwacu tukabishyigikira murakoze cyane murakoze Christophe mungkin memberi kepada Bapak TV visi kibazo kimwe nashaka kubaza n'umwanya mwabutu presenter dabuce na kiriku ndega nibande bandi bantu bari muri Pirimando ikindi kibazo kigira kabiri murapeze n'ama t-shirt abandi babakeneye ama t-shirt kuyambara boca bayakura hehe tubashimire cyane tunabageza kuba mwagize Pirimando nimuba big man boy ngiranye ya buri wese abitaho nidakoje na kiriko ayikeye mugani ya buri wese ashise ngaha ni kwiwe buri munyagihugu wese ni kwiwe buri wese atahura ko turiko turayibasigurira ni kwiwe okay murakoze kuri izo mwanya gerageze kukwishura iyi brand yacu mubibona turacyari mu ntango ariko nk'uko kiriko yabivuze next week imipira izoba yatanguye gusohoka muri Oscar Fashion izoba ihari ndibaza mu ntango z'indwi tuzoposta tubamenyeshe uko ibiciro bimeze bivanye n'imipira ari y'abakuze cyangwa ari y'abana tuzoposta tubereke ariko two turabitegura indwi tugiye gutangura imipira irasohoka je ndibaza n'ivyo murakoze cyane nitwa Edison Ndayakoze ubwagaze anyibutse gato ikibazo cya kabiri mungewe ibere neza muzo ivuga uzo kurikirana cya kabiri cyane uburambe bwa projet yawe kuvuga ejo tuzaba dusanga jewe niyo duhagararanye twambaye imipira imwe ya Pirimando mugabo tugasanga amakeresi zimwe kandi zatwazuza amahera bisigura ni kumbaza ati hari entreprise produce muzi mukora entreprise irahari abo dukorana barahari bakora iyo mipira je nibaza ko na logo yacu iramaze kwandikwa irazwi n'amategeko nibaza ko matière izoguma ari imwe uzobona afise itandukanye n'iwacu azoba ari umusuma uzoca duhamagara uti barabiyivye nuko murakoze cyane ngerageje kukwishura twebwe mu bisanzwe nk'uko mubibona iki ni ikintu cy'iwacu urumva umuntu wese yumva ko yoshigikira kino gikorwa imiryango iba yuguruye kubera twe dushigikirwa n'abantu benshi urashobora kumfasha muri iki nanjye nkagerageza nkifasha muri ibi
uyundi akamfasha ikindi. niko tumeze muri kino gihe mu bisanzwe. nta bantu bari inyuma yacu, ariko turafise abantu dukorana batahura imigambi yacu, badushyigikira tugakora muri bike dufise, tugashobora natwe kubandanya dukora uno mwuga wacu. hama kucerekeye indirimbo zirahari, indirimbo zirakorwa. turashima Imana uburyo buke bwo gukora indirimbo turaburonka. ndibaza uko iminsi izogenda Imana izohezagira, natwe turizeye Imana. gikuru no gushyira Imana imbere, kuko byose ni imigambi y'Imana kandi byose bikora Imana. nibaza ko atakintu twebwe twokwishoboza twebwe ubwacu atari kubw'Imana na mwebwe abantu mudushyigikiye. nibaza ko ni mwebwe abantu ba mbere muri nyuma yacu, kandi turabibashimiye cyane. kandi bivanye n'ingene mwatwakiriye ngaha, ingene mwatwitavye, turabona ko imbere ari heza, mubandanyije mudushyigikira gutyo. cyane ko dusigaye tubarizwa ibibazo neza ko turi muri generasiyo imwe, hageze kuri ino ntambwe yo kuvuga ati harageze ko natwe twubaka ikintu cyitwa umushinga, ku buryo n'umwuzukuru azoza avuga ati hari ikintu cyitwa Pirimandon urwaruka rwakoze. ariko reka mbaze ikibazo, Pirimandon batubwiye neza ko atari iribo tuyite kuki. ikibazo cya kabiri, nitwo kugerageza yuko rwavuganira ya Pikizo, kuko namwe mwabitubujije, ariko urukuru niyo nkuru. imigambi na Pikizo na Pirimandon cyangwa na Kabuja na Kiriku yo bihagaze neza gusa kuri uno mwana. ikindi nacyo nta kindi cyo kubageza tumubaho cyane. Amahame arigeraja kuvuga ko dufitanye imigenderanire mibi, natwe nta hantu turigera tuvuga ko dufitanye imigenderanire mibi, ahubwo muri mwebwe ni mwebwe harimo abashaka kubaka icyo kintu cy'imigenderanire mibi, ariko naho ubundi nta migenderanire mibi ihari. kandi twarasabye imbabazi cyane, muze kutubabarire, turafise ahantu henshi twifuza gushika. mureke gushaka kuduteranya n'umuntu yagize icyo afasha muri ubu buzima bwacu, kubera uko biri kose, aho tuzoja hose, ibyo tuzokora byose, harimo fondasiyo ya Defizo, harimo ikintu yafashije. kandi iyo uriko muragerageza nko guteranya gutyo aba ari amakosa, kubera ko hariyo abantu benshi muba muriko muricira. uretse na Defizo kuvuga ko atazura gufasha undi muntu, hariyo umuntu aja avuga ati uriya muntu ushobora kumufasha, ndamufashije azoca amera nka Kiriku baramufashije acagenda turukuruku. ariko ugasanga ni ibintu mwebwe muri kumurubaka, jewe nta nibyo nigeze mvuga, nta nigera ndamuvuga nabi. kandi n'imbere y'amamediya, imbere y'abantu ndemera yuko ari umubyeyi wanje, afite icyo yakoze mu buzima bwanje. twosaba rero imbabazi n'ukuri mutubabarire, muze murashaka kuduteranya n'abantu bafite icyo bakoze mu buzima bwacu. Yitwa Formidable muri BATV Burundi Kingdom. akabazo ka mbere mbere ko ndazereka nyine nk'abandi mugenda bateze nawe. iyi suka iri muri Pirimandon isiguye umukozi, tugiye gukora cyane kure, twahora dukora muga tugiye gukora cyane kure. murakoze cyane. twasha cyomanditse mu binyamakuru Bishop TV. akabazo kanjye mugenzi wanje kucerekeye icyo yavuze ngo abana bo mu mujyi bazohava bavuga ngo twabakumiriye, ariko si kubakumira, ahubwo kibe ikigwa kuri bo cyo kumva bishimiye iyo bava, aho bavuka n'icyo bari. umva iki ni ikigwa ku murundi uwo ari we wese, gituma yumva ko nawe aho avuka hose ategerezwa kuba proud y'icyo ari, ategerezwa kwishimira icyari yasigura. kucerekeye gufasha nk'uko twabivuze, uno munsi twatangiwe na Brent, ejo tuzokura, ntituzoguma ngaha. nk'uko wabibonye ngaha cyafite ku isuka, twe turi abakozi kandi turizeye ko byose biva mu bikorwa byiza no kwizera Imana no gusenga, byose tuzobishikaho. murakoze cyane.
nuko umuntu wese avuga hariya cyangwa umuntu afite umubyeyi avuga hariya cyangwa umuntu afite umugabo umugore azoba proud no kwambara ikintu nk'iki azaberwa kukibona kandi turi hano kugira turyohere abanyagihugu kugira tubashike ku mushaha tubakorere ibintu baba bifuza so sinzi yuko twogerageza kubasigurira nk'uko mubibona iyi ni isuka isigura umukozi umurimyi kurazi ahanini Uburundi ibice byinshi ku ijana butunzwe n'uburimyi murabizi mwese kandi rero ubiravye abantu benshi tuvuga hariya usanga turi mu bintu byinshi na nyene icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu n'uwaje ni Billy Manboy ndabesha nuko biri isuka isigura umukozi ama uyu n'umuhungu nyene w'umukozi ama urabona yambaye amasheni amahereni ibi bisigura ko naho usirimuka ukabaho nk'abanyamugi ariko uri uwahariya uguma uri umukozi isuka ntuyita uguma ushaka gutera imbere kuruta niyo siguro twe tubiha ama ushobora kudusigurira izi nyenyeri iyi nyenyeri ya mbere isiguye Imana, iya kabiri isiguye igihugu, iya gatatu isiguye iterambere, iyi isiguye ubuntu, iyi isiguye abantu, iyi isiguye ibintu. Murakoze cyane. nibaza ko twasozera batacane yo kuvuga ko twese tubashimira mwebwe mwese mwafashe umwanya muraba ibyo murimo byose murabona natwe reka tubakengurukire cyane nibaza ko twegukira abatakoze akajambo k'agasunika rugi mu masegonda makeya gusa akajambo k'agasunika rugi ni ukubashimira cyane bivuye ku mutima kubona amazi muri benshi kudushyigikira ntaho turigeza ntacyo turashikako ariko mwe mwabiravye muravuga ati aba bahungu imisore bakeneye gushyigikirwa